Yesai bakunzi ba PITV iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kubabwira umugabo muremure kwisi kandi yapfuye nk'igikoko hano muri Afrika. Iyi ni inkuru isa nkaho yibagiwe muri kahise. Iyo mugabo yitwa Gabriel Monjane umunyamozambike yari afise uburebure bungana na santimetero 245 n'ibice indwi, akagira ibiro 158. Afise imyaka 15 yapima uburebure bungana na santimetero 239. Amateka avuga yuko mu mpera y'imyaka ya 80 yari umuntu muremure kwisi. Mu gihe cy'ubukoroni bw'abanyaportigale, Gabriel Monjane yajanywe i Lisbon muri Portugal kugira ngo yerekanwe mwihayanishwa no muri za parike nk'igikoko. Kuva ashitse muri Portugal mu mwaka w'1969 yabaye ikintu c'amatsiko cerekanywe hafi ya hose kwisi. Abatunzi rurangiranwa n'abanyamitahe baramwifashisha mu guhayanisha no kwamamaza ibikorwa byabo byigenga. Yashizwe ahagaragara kandi afatwa nk'igikoko abantu benshi batangarira. Yatemberejwe mu bihugu byinshi bya Buraya aho yagiye yerekanwa nk'igikoko ciza cyane. Mozambique imaze kuronswa intaye kwikukira inyuma y'intambara ikomeye ya Samora Machel. Uyu mugabo Gabriel Monjane yagarutse muri Mozambique. Yongeye gusubira muri Portugal ku nshuro ya kabiri mu mwaka w'1979 kandi yakomeje kwerekanwa nk'ikintu c'amatsiko ciza cyane aho abantu benshi basa kukiraba ndetse bakagitangira n'amafaranga. Inkuru ibabaje ari i Lisbon mu cyumba cagenewe ibitaramo by'umuziki aho ni muri Portugal. Gabriel yaraguye mu gihe yariko agerageza kuduga ingazi, bimutera ibibazo bikomeye mu maguru cyane. Narije yarafise amaguru maremare cyane. Uwo mugabo Gabriel Monjane yagarutse muri Portugal bwa nyuma mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'1989, naho akomezwa kwerekanwa nk'ikintu c'amatsiko. Mu 1990 yongeye kugwa inyuma y'inzu yiwe, nuko bimuviramwo urupfu kwigenekerezo rya 4/0 muri uwo mwaka mu bitaro by'i Maputo aho ni muri Mozambique afise imyaka 45 gusa. Nuko rero bakunzi ba PITV, aya niyo mateka y'uyu mugabo yahohotewe cyane kandi agafatwa nabi, ikimenyetso c'amacakubiri. Nuko rero mu minsi iza tuzobaha urutonde rw'abantu babaye barebare kwisi mu mateka yabo n'ibiro bapima byinshi. Mugire subscribe, mugire share na like ku biganiro byacu byiza. Bye bye.